Ayo matongo abanyagihugu bavuga ko bagira abanyagwe na buramatari wabo ngo bayamazemwo igihe kinini kandi bari bayaronkejwe nk'intizo binaciye mu mategeko. Uyu munyagihugu akavuga ko batumva igituma buramatari agira rusasuma ivyo babona ko ari uguhonyanga amategeko. Buramatari ariko aragira rusansuma rw'amatongo turimwo tumazemwo iminsi myinshi kandi amatongo twahawe na leta biciye mu gisata cayo ca UHP na PRBB. Rero buramatari agahonyanga amategeko. Abanyagihugu bo ku Mutambara bisunze igitabo c'amategeko agenga amatongo mu Burundi mu ngingo yaco y'amajana 455 bavuga ko ayo matongo yabegukiye atakira ya leta. Umukuru w'igihugu umuhisi nyakwigendera Petero Nkurunziza yarateye umukono itegeko rivuga yuko abantu bose bahawe amatongo muri peyizana bakayahabwa biciye mu mategeko bafise n'impapuro ayo matongo aciye abegukira burundu. Ibwirizwa nimero 1/13 ryo kuwa 9 Myandagaro 2011 risubiramwo igitabo c'amategeko agenga amatongo mu Burundi mu kigabane c'8 kivuga ingingo mfata kibanza n'izisozera. Ingingo yaryo y'amajana 455 rivuga riti nduguriye Twamugina abafise amatongo agizwe n'amapeyizana abari muri yo bagumye bayakoresha kandi hakurikijwe amategeko barahawe uburenganzira bwo kuba bene yo bwite. Ariko amatongo ari mu karere kitwa ko atarako mu mapeyizana akaba ari amatongo ya leta akingiwe ntiyerekewe n'iyo ngingo. Ndugaye Twamugina.